biciye mu banki nkuru y'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu burongozi butwara amashirahamwe yo kuriha no guhanahana amafaranga twita electronique, batwemereye gukora ku mugaragaro ngo dufashe mu iterambere ry'impetso yaduhetse ikongera ikaturamura Uburundi igihugu canje. Dushimire indongozi z'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, batwizeye ari twebwe tubasavye ko dushobora korohereza umutangakori kuriha amakori n'amatagisi atarinze kuva ahari, kandi agashobora kuronswa igitansi mu bibanza bitandukanye atarinze kuja kumara umwanya munini atonze muri OBR. Turashimiye kandi indongozi z'intara ya Bujumbura. Iki gikorwa tugezeko uyu munsi ni igikorwa cakozwe n'abarundi ku bice 100%. Turashimiye vy'imvamutima abakozi ba Kashitere kuva ku muparanto gushika ku bakuru bo hejuru, hamwe n'abakozi b'ikigo OBR bakora mu vy'ubuhinga na informatique, hamwe n'ishirahamwe Esteke baraye amajoro menshi bubakerako kugira ngo dushike kuri uyu munsi aho umwene gihugu azoba ari hose azoriha OBR, maze akarazwa ishinga n'ingene azoronka igitansi, ariko ibwirizwa rikuru yamaze kurikorera aho yibereye. Harageze ko abana b'igihugu bashigikirwa mu twigoro twabo two guteza imbere igihugu, kandi bagashigikirwa n'abana b'igihugu nyene. Nk'igisata ca mbere kivukiye mu Burundi, twaraciwe intege ko atantambwe tuzotera, kandi ducibwa intege n'aboziduteye, ariko imyaka 2 turi ku rubuga kandi tuvyitwaramwo neza. Ibanki nkuru y'igihugu cacu c'u Burundi niyo cabona iyo myaka irakwiye. Imashine nyabwonko ibika amahera y'abene gihugu bakoresha Kashitere iri mu biro vya Kashitere, kandi ibanki nkuru y'igihugu iyamizako ijisho nk'uko ibikora no kuyandi mashirahamwe dukora bimwe, kugira ngo imenye ko ama electronique ari mu bene gihugu angana n'amahera cash ari ku makonte ya Kashitere mu mabanki atandukanye. Bisigura ko naho Kashitere uyu munsi yo kugara, umwene gihugu afiseyo n'ifaranga rimwe azorisubizwa. Ibigo byo gutumatumanako amakuru nka Limitere na Econete nabo mumfashe tubashimire. Tunashimire cyane ikigo ARCT kiraba ko twese turiko dukorana neza atawononera uwundi. Dukorana neza ni waba ufise umuhora wa Econete canke Limitere, ni abafashanya bikorwa ntabwo ari abakeba. Twemereye ku mugaragaro ikigo OBR ko tugiye gukora cyane mu korohereza umwene gihugu yahora atakaza umwanya n'amafaranga ahakorera OBR mu kuriha amakori n'amatagisi. Hejuru y'ibibanza tumaze gushiraho aha mu gisagara ca Bujumbura, umwene gihugu arashobora kuhaca akaronka igitansi ca OBR. Tugiye kubikwiza vuba cyane mu makomine yose n'amazone agize igihugu cacu. Uyu munsi amakori yose n'amatagisi ariwa n'abantu ku gatwe kabo, hamwe n'amashirahamwe ari mu mugwi w'amashirahamwe mato mato ararihwa biciye kuri Kashitere. Dusabye indongozi za OBR ko nizabona tubishoboye bazotwemerera gusahiriza amashirahamwe yo hagati na hagati ndetse n'ayisumbuye akariha biciye kuri Kashitere, habanje guhuzwa Kashitere na plateforme umutangakori. Iki gikorwa ca digitalization gishobora kandi gufasha kugwanya bamwe bahora bakoresha amabohodero ya magendu, bigaca bituma amakori yinjira mu kigo OBR aba menshi. Tugiye gushira ubuhinga bwacu kuri application Android na iPhone, aho bya bikorwa nyene wahora ukora nko kubika, kubikura kuri OBR
kuriha umudandaza, kugura amayinite ku mihora yose uciye kuri carte simu, uzoba ushobora kubikora naho woba uri hanze y'u Burundi. Ihangiro nyamukuru rya Kashitere ni ugushira mu ngiro akamo k'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko kudatakaza umwanya w'ibikorwa, aho anasaba abakozi ba leta gukorera leta amasaha 8, ayandi 8 ukayakoramwo ibyawe, ayandi 8 ukayaruhukamwo. Bimwe rero vyagutwara umwanya ukamara amasaha 5 utondeye kuriha no kuronka igitansi, ubu ni washaka uzobikorera no mu gitanda iwawe, hanyuma uziko ucuye ibikorwa uzoca ahantu kanaka ugahitana igitansi ca OBR. Ubwa mbere tworemesha abarundi n'abarundikazi ko iki gikorwa mu kugikora twacitondeye cyane, ubu buhinga ata uwundi ashobora kubwinjiramwo ngo ashobore kubupirata. Rero nk'uko vyavuzwe, ingene amakori n'amatagisi ategerezwa kugaruka ku mwene gihugu, ubwa mbere twaje kumworohereza kugira ngo acungure umwanya. Wa mwanya yahora atakaza akamara amasaha 5 yataye ibikorwa atonze muri OBR kugira ngo ashobore kuriha aronke na cya kitansi, ubu biroroshe cyane. Ashaka azoriha no mwijoro, hanyuma azobazi yuko niyaba ariko aratembera, ariko arataha canke ariko araja ku mirimo ya misi yose, azoca ahantu handitse ati ngaha turasohora igitansi ca OBR, agatanga ya nimero ya kitansi twamuhaye mu butumwa bugufi kuri telefone, agashobora kuronka cya gitansi. Bisigura ko wa mwene gihugu wa mwanya azowukoramwo ibindi bikorwa bivyara umusaruro, ashobore kubandanya yiteza imbere. Ikindi naco, ibibanza turamaze kuronka ibibanza bitari bike ngaha i Bujumbura, nkaho twovuga ku cicaro gikuru bwa mbere ca Kashitere hajya kuri White Stone, wari we wese agiyeho araronka igitansi ca OBR. Mu gisagara hagati ngaha imbere yo ku Mashugwe hariho aho basohora igitansi, muri microfinance Sopeke iri ngaha naho mu gisagara ca Bujumbura imbere y'akabare Kampero barasohora igitansi. Hajya nyene kuri Peji naho nyene hariho abasohora igitansi. No kuvuga ni ibibanza byinshi, uwari we wese abonye ati ngaha turasohora igitansi ca OBR akira kuba yarishe, atwara ya nimero ya kitansi bagaca bakimusohorera. Ndetse vuba cyane tukifuza yuko tuzoba twagize mu makomine agize igihugu cyacu cyose ibibanza vyizewe umwene gihugu ashobora kuronkeramwo ico gitansi.